Ni Jojo Town kuri Balck TV Tv Burundi twaturinga so turi hahandi nyene kuri muri studio kwa Ebi twahuriyeyo n'abasani batandukanye kuri ya rebo imwe Ebi yatubwiye so tukaba turi kumwe n'uwundi ubungubu reka abibwire yo amakuru yabo ni sawa kubata kuzurinda ni Divin kumengo ratuje man ndatuje ni mu buzima busanzwe cyane kwa turi kumenga niko sanzwe meze Ebi ndatuje imbere ya kamera hose uratuje wow niga kenye tubana abantu nka urazi hari ugenda nko kureba umuntu ugasanga ewa nukuntu yifashe ukuntu yambaye ugasanga ni danje kubera yuko abazi yuko hari abantu baje kumureba Jesu uko namameze uko nambaye bisanzwe namandi uko bisanzwe akwambaye iherena namanda jambaye ntangahe sinzi yase kutubwa yayiguze so okay reka tugende kuri tape kandi indirimbo uheruka gukorana na Marembo so byaje gute byagenze gute vipi bimeze gute nk'abantu batakuzi bakumenye kubera Marembo canke batazi Marembo bamenye Marembo kubivanye n'indimbo mwakoranye byaje gute kugira ngo mwimvire gukorana nawe na Marembo namenye Marembo kirangiye asoye imfura ya mama and ndamuronda namubwira yo indimbo ni nziza nayikunze ibintu nk'ivyo so chatwana turavugana Nazo mfisi ya instrumental imaze igihe umunsi mwe tuvugana byo gukora muziki cyane imurungikira ndamugati uyikunze sawa utayikunze then ikindi gihe arayikunda asharandika verse arayindungikira nyuma ndarecordinga yacu turaje murakora so ntago byabagoye cyane kugira nyine mu yikore so waramuruke umva ibintu biri fresh abwi ati ntari bimba murakoranye ntivyatugoye vipi video twabonye umenga ni video kabisa y'incabwinge kandi iboneka yuko yatwaye cash ndende nk'ibihumbi 15 no sinogamera twe gusa atwamera akwiye so yaragushikanya ahantu wagomba kugera tuvuge nko muri ndisho y'umuziki canke hari ikindi kintu uvuga ati kiri inyuma ndimo ndasunika kugira ngo igeraho ijya yageze harenga igere ku rundi rugero umuziki ugerageza yuko indirimbo ikurikira izosumbe yarenganye kugira ngo niko gutera intambwe so ijya video yarageze yo yategeza gushika kandi irabandanya kandi nibaza ko iziri nyuma ziza zisumba so twitege izindi ryari vuba cyane vuba ku muziki nk'abantu bakorera muri Amerika ipassion canke mu mwashizemo inyungu uyibona gute bivana nico wita inyungu nyimbe kuvuga inyungu z'amahera not really gusa inyungu nkaje kuri jewe igituma nkora muziki ndikwenda gukunda nikwera mashaka gushikana ivyimve byanje ahantu hari abantu mashaka gukorako and kurugo rugero nama nshaka gushika gusa nyimbo uharura inyungu mu mafaranga canke mu bintu biboneka nkuko nabambesha so exactly wewe ugira gusa umuziki kugira ngo ugire in touch ukore ku mutima abafenzi bawe ariko ati ikintu cy'amafaranga ntago kimukiraza so kwa bitahuye nabi navuze inyungu zatandukanye so ivyo amafaranga birimo gusa main focus inoza ko nyene ramahera gusa urabona kwera iyo uvuze tukora umuziki ushaka amahera gusa ntubugikora umuziki wowe ushaka ushaka gukora umuziki abantu bashaka kubera bawugure you know what I'm saying so jengo umuziki nuvati no muziki no shaka gushikiza abantu mvuga ati iyo abantu muri rimvi uno muziki no mashaka bandi diko ndumviriza nkuko kuva watanguye umuziki kugeza ubu urabona harimo itandukanye cyinshi ijya ho duha nk'urugero icoroshe nuko hari abantu barantelefona ntabazi ntigeze kwamenya muri buno buzima bakambwira ati yewe nabonye indimbo yawe yankoze ko indimbo yawe like just impact umuziki wanje ugenda ku bantu ni ico kintu kinini nishimira nk'ubu no mu myaka iri imbere nk'itatu uhereye ibyo muziki wakoze canke uri murakoro ubona Yosef zaburi he nzoba ndikure cyane gusa nzoba ntarashika kora sinibaza kwa zige nzoshika gusa nzoba ndikure cyane so baravuga ngo umuziki tuvuge nje no muri Afrika so ngo ntago bakunda kuwusupportinga cyane kandi nawe wambaye idarapo y'u Burundi bivuga yuko ukunda igihugu cyawe so bakavuga yuko mu Burundi hakugira ngo ujya muntu atangaza amakuru agutangaza agomba nawe kuba umusani bigace bitera umuziki wacu utagera kure kwa ko tubura abantu babutangaza so kuri wewe ico kivuze hiki nivyo actually abamenyesha amakuru benshi baradutsitaza badusubiza inyuma cyane bivanye nuko
usanga umenyesha amakuru wowe umuririmbyi ashaka umuri abwira vuze indirimbo yawe umuri abwira promoting umuziki wawe akaca promoting mu Tanzania mu Nigeria mu Kenya atazi batanazinanye cyane mvuye ko nk'umurundi aba journalist barundi barakwiye kumfasha kwera ndi wiwabo then ukashashaka ubariye kugira ngo supporting bagaca birirwa bara supportinga Diamond Platnumz atanabazi like ndibona ko ari ubujuju ku ruhande rwanje ya niwe watumuzi ko tudatera imbere actually. So agize ati biriya bintu byo gufata mukavuza abandi bantu batazwi ukagenda mu Burundi ugasanga n'izina ryawe n'indimbo yawe ntibayizi kandi witwa ngo uri umurundi ibyo bintu birabatsitaza cyane. So ni giki ubona twohindura canke bo bohindura kugira ngo ivyo bintu biveho Burundi? Nukuvuga ati mubaze nyo abantu bava mu bindi bihugu. Actually na solution mvuga je notora kubera yuko tumaze subwa mbere sinduwa mbere sinduwa kabiri abarimvyi benshi barabavuga ko ico kintu ati yo madusubiza inyuma abarimvyi benshi b'abarundi bama bakivuza ico kintu ngene abantu hanze baronka airplay gusunja abarundi namaze kubisemera ico kintu ntigihinduka kubera yuko dufise abajournaliste bibaza yuko kuvuza Diamond Platnumz niko gutuma abantu bakumviriza ntamenye yuko haje baje baririmbye bahanze bageze ni kubera yuko abamenyesha amakuru biwabo barabafashe mu mugongo babashikana hano bageze. So baba bashaka twebwe just like tube turi hejuru on the top tudafisiyo tuvuye umva baba bashaka bazogushigikira bamaze kuba munini ya gose ntiyumve yuko kugira ushike kujya kuba munini hariho ino years of preparation hari imyaka myinshi tegeza kugenda uri bakabukebuke rero ntibashaka kugufasha uri kuri bakashaka ngo bazoze kugusupportinga bamaze ko umurimvyi mukuru. Nanje nibaza yuko unaniwe kumfasha muri kino gende ko ndateye ntambwe ntonto ntera imbere ngeze imbere umva ntuza kusema nkigukeneye umva yeah. Exactly na uvuka rimwe ngo abageze hariya so ni gutangura hasi tumugira ati supporting maka to making siko. So iyindi ndirimbo ishasha tuyiteke ryari? Homo kwa kane ndavyibaza gusa nivuba cyane hashaka gushika mu kane hashike canke gusa sikure mu kwa kane. Undi manze mupanga gukorana nawe ninde? Benshi sinuvuga amazina gusa ni benshi ariko biko biraza. I mean indimbo ni caguru ijako so indimbo numvise kanaka niwe yoja kumva niwe cajako nubise iyi nawe nta muntu ari buje kumva ni jewe indimi iracagura ariko baraza indimo zizocagura right niko bimeze. So nigikubwiye abafenzi bawe ariko barakora icyo nababwira nuko actually ndabashimira cyane bamamfashe mu mugongo nigemba bafise ibintu byinshi ndiko ndacamo mpambore nyene banshigikira bamaze kushika kuva kera. Icyo nababwira nuko baguma twihanganira baduha umwanya babane badu supportinga turiko turabakorera. Reba muri kamera babwira ati ni muhindura amateka y'umuziki muduza umuziki hejuru. Ni muhindura amateka y'umuziki muduza umuziki hejuru. So nta wundi turi kumwe turi ngaha nyene kuri Balck TV. So kuri YouTube channel yawe cyangwa Facebook Instagram ahantu abafenzi bagufollowing batakuzi ni Divin uca bambona kuri Divin bacha bakubona. Nta wundi ni Divin turi kumenga kuri Balck TV twamusanze muri AB muri studio aho mubona harimo harashining niho turi. So nta kindi murakoze cyane man. Murakoze nambwira ibihe byiza. Murakoze cyane. Okay.